umviriza umviriza bakunze ifoto regisi aya makuru siyo barambeshera bakora bajara mu minota y'ibyo kandi bakora mbabaza cyane nibyo tumara je filme n'icyo baje kuvuga ati namena démissionner. Ayo yo, hello my people, je pense que vous allez bien, parce que moi aussi je suis bien, so like you see the King of Fires 21, Jaguar, my son professional on the microphone, so be at the camera with my identity empty, so ikiganiro ni new live show, tugaruka kabiri gatatu long time tutabaha amanyusi ariko uno musi nkaba navuze ati abakunzi ba Blessing Talk TV kuri uno musi uri ejo dutegereza kubazana amakuru abari update murabizi ko nigera ngo cyo kubazanira bano ba star bacu baba bariko barakorana ingufu zidasanzwe mu kugwanira no industry yacu ya +257 so mukore mubibona uno musi umutumire wacu numwe mu basore b'ivyamamare bariko barakora ibintu bidasanzwe cyane muri no entertainment yacu so ni Buca Move Burundian Move tugarutse kandi tubazaniye rero uno mustari wacu imbere yuko tubandanya imbere yuko ikiganiro ndamubaza buri kimwe reka mvuge ati 1 2 3 welcome my big bro 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 ranyuza cyane ko uvuga ngo yes bakunzi banje ndabaramukije naje hose muratubona ni bobo kla bo bakunzi bamvuto regisi ndabaramukije aho murere hose ndazi komerewe neza abari kure nawe Imana ibahezagire kandi mwande mugira umugisha urenze bombo kla civile master B akubari. So guys ndibaza mwanze kubona abantu benshi mutwandikira mu makomantere turashaka kuza tumenya no makuru y'abana ba star bacu rero no musi nakoze bidasanzwe ni wa mu star mu mazimi simumbaza ibintu byinshi kuriwe namubazaniye kugira ngo buri kimwe cyose kigende kibashikiriye ndetse mu bibazo byose mu musazo muvuto reka mvuge ati reka ari bukandi muri buno bwami bwa Blessing Talk TV. Ndashimye kubera hasi cyane ndashise n'abahazi misi yose kabisa buri musi ngaha amahantera ubushuhe arashushe ahantu harashushe n'umuriro waka amuvuto je n'abantu benshi bamaze imisi bambwira ati bambaza ibintu byinshi kuri muvuto ndavuga ati no musi reka ndakwizanire ngaha kugira ngo dushobore kuyaga n'abafanzi bacu ntatebeje urumwe mu bantu bamaze imisi bariko baratembera kuri zino mbuga aho twabonye ikiganiro wakorewe muri Beni TV Banires aho arimo muri content ikivugisha abantu benshi ku makuru yawe avugwa kuri Mimi Miley abantu benshi bamwe twarumvise mu kiganiro uri kuravuga yuko bariko barakubaza uri kuravuga ku ma message umugabo wa Mimi Miley yakurungikiye bavuga ko yuko mushobora kuba ari we waryamana n'umugore wiwe ushobora kuba uri nimwe mu ntambamye zatumye ashobora kuva mu rugo nkamuvuto abantu bamwe bariko baravuga ati nivyo abandi ngo sivyo ndashaka uno munsi ubabwiza ukuri shaka utubwire kuri wewe nikiye kintu cukuri kuri wewe umuvuto hagati ya Mimi na muvuto hari iki kama numulilo waka numulilo kabisa acheka boss hanyuma ndakunda ko akuntu mubaza mutubaza ko kumenya ibintu mwabonye ibintu mwagiyemwo igihe twajyana mwaratubona umenya n'umusari kumumenga mwarayibonye mbo bakunzi banje mbere ya byose ndasabye imbabazi kuko ikintu cyose mbere kwanza ya byose ni gusaba imbabazi abantu icuza kuvuga kibi no kuvuga ati ni Imana ibije imbere ibintu byacu tugiye gukora no munsi mbo je ngahanye nta content cyambere je nkora emisi fay content ije na content je nkora je muri biganiro babaje ibintu bijye n'ubuzima bwanje busabisanzwe rero uno munsi niko naja muri V itari nziza kuri jewe niko nja mu buzima buri
inyuma y'ubuzima je mbayemo mba mu buzima ugiye mu kintu nk'iconye abantu batabaza bakwimvira ku bagore umva ko bitera inyatsi imana kabisa bigatera inyatsi bigazana imikoshi mu muryango bo ibyo nako bavuga ngo Mireye ngo twararyamanye twarabonanye ujya Mireye n'umwene wacu byari mushikanje bo Mireye turabanye ubuzima bwiza na bubi Mireye turabanye apana Mireye ujya mubona no munsi Mimi wa kera ushatse kuvuga iki shaka utobore ngo nibyo rero Mimi wa kera twarabanye mu busanzwe wenda ndabaha ishusho ya Mimi nabwira uburyo Mimi amezemwo nabwira Mimi uburyo abayeho Mimi ni umuntu w'umustare kandi ni umwana mwiza mu bisanzwe kuva kera ariko yamameze mwana mwiza yari umwana agira gashiruka bute urakumva yari umwana aciye bugufi asenga ariko rero haraje kwaduka icuka. Hello my people, muraho murameze neza bakunzi ba Blessing Talk TV, mwari muri kumwe na Fist nkuko bisanzwe umukunzi wanyu. Narababwiye ko tuko turategura ibintu byiza, ndabategura ibintu byiza nze ndabaha buri munsi uko bukeye ko bwije. Rero narifise igikorwa tuko turategura ico twise umugabo wanje, filme yitwa umugabo wanje. Rero nshaka ndabasabe munkurikirane ku bwishi amaso ku yandi, muje gukanda s'abonner na share makomantere meshi kugira mbashe kubaha bya bindi nabateguriye. Mbo kuvuga rero ko rero Mireye yari umwana mwiza, umwana asenga, umwana akorera Imana kandi ni umwana vraiment umuntu w'umukobwa sinamwita umwana kujya no mu mama afise abana umwana n'umuntu akiri muto akiri umwana aravyumva. Mbo ugere nitumushire mu gwara uko ari muto n'umuntu akuze nawe kwivugira namenye gusa ibintu aho kubiragera igituma icukano gihagaze kuri Mireye n'umujyamga wiwe. Mbo gabo jewe aho rero inyuma hari ambaye ishege zirahaca zirahaca kandi jewe nshaka kuvyura idosiyo gena kwivyura kubera ibyo bintu subino munsi je tawe muturage iryase amahurizo y'amakuba ni nayo twatanguye kukumenyera ni nayo filme je nahuriyemo na Mireye ijya mbere Mireye ni yaranzi naje sinenda muzi tuvugisha ukuri ya filme barampamagara dukore kubera media yasize ari umuntu umuryango ifamiye yo hafi amwe dukorane abati ni ukiye gukorana na Mireye kubera ni umujanye body yawe na Mireye casting ne tubona ko muberana tatubura kubona na Mireye turapanga tournage tukora tournage yacu igenda neza ariko turi muri party ya gatatu je nabonye message mu telefone yanje handitse ko ati hewe vimbere nyuma y'umugore wanje ataruko naho nzogirira ikibi kandi nzokwibonerako kandi kibi nzokorera wewe nizovuci bagiye mu buzima bashaka kuri gurengero tena vatu none iyi message uyu muntu ninde anyandika ino message nafise umutima mugenzi twababu ndamwegera mbwa ati babu sikia iyi message arimbiza message bo arasoma message kandi hari na audio yari musa yarungutse audio ambwa ati braza none mudemo usokana nawe kandi iyubatse ninde cyangwa ati je umudada nzokana kandi umudada ntabwo umugabo warakoroganya yatonyi bakibana asunone muri ko umutipe yibatse kare woba umurira umugore bati wa je ni bari vyonye ntaso Mireye nzo muyagisha ivyo dosa zivemwo boco gihe ndibuka twaravuganye na ba Amede nambwati Amede fata bino bintu ubijemo wewe urabe ndabishira mu bantu cyangwa biherere ngaha kimwe ati bana mvuto birekere ngaha byihoze anajya mu demo ameze nabe amaze sacha ibiganiro byinshi mu televiziyo by'umugabo wiwe hamwe postinga na umukomerekeje kuruguma nawe umukoze mu nkuvuga ngo murakorana na filme byihoze biherere ngaho muri ico gihe singavuga ati ivyo bagabo umugabo hano yundi murumvikana mugakora ikintu kizima gisha muri hagarika rabivamo ivyo kumbabaza rero ejo bundi ahanyena niho haje kubona kandi indi message inyibutsa byandi byahise byakera anukira dukana mbwira ati wewe utavuye inyuma y'umugore wanje nkuko nari kubwiye uzogira ikibazo
mete canagira ubwoba ndavuga ati iyi nkuru ko natanga ku bafana bose kwa no bose muri societe bavyumvirize bigeze ngaho ndagira ubwoba hamwe ndabwira abantu bo hafi nyaze abantu nyene baba bari mu nzego ndabwira ati je meze uku umunsi mwabonye ngiye mu gisanga muze muvuge ko nababwiye by the way mufuto hari image hari amavideo twabonye wakubiswe hano mu Kamenge atubwira ko ari mu Kamenge wakubiswe mu ijoro uri kurava amaraso menshi kandi bikaba byavugwa ko abari bahari bakaba bavuga yuko ashobora kuba ari umuntu akuziza umugore niho abantu benshi batangura kuvuga ati abantu bari hajya bakumenye bakavuga yuko ashobora kuba ari Mireille kubera iki ayo makuru abantu benshi asa n'ibi bintu bayakeka shaka utubwiza ukuri nta kintu kiri hagati ico gihe ibyo bintu bijya kuntu byabaye bijya je nabwiye Jesse n'umuntu agira ama content ko je abanya ama content mbafise ama content menshi nabishira imbere y'abantu higiye nakomeretsa y'abantu nakomeretsa mbugagiye je mbwa je barankubise catch bankubise catch hari mu masaa 5 y'ijoro menga tuvuye muri anniversaire muri dukina amafilm nawe mvuze mu izina tuvuye muri anniversaire tugeze kubera twari anniversaire yabaye ku Mutwenzi tuye ku Mutwenzi turamanuka ngeze hepfo ya Gera Plaza kubera hari mutima mugeze kandi kumuduwa nyene andepoje ahantu avuga ati kwa ibintu yaragiye mu gatoyi manutse gatoyi ngiye kuraba taxi ebana zanadeni umuntu afashe inyuma aranterane urumva kacura n'ibyo arantera kanci arantwara amahera antwara telefone muri ico gihe sinigeze ngira ngo ndabijanye amarezo cyangwa ati ibintu nibyo muri societe wanje reka ndabyigumizemo bimpereremo muri je no mu bantu ibyo naje ndabisanisha niho birambako ko byo nabyo nimusinyize nimbera ko yoba rujya mugabo Mireille yabigize abantu bari bahari nibo babi kubera ko twebwe amakuru twayaronse dutelefonywe n'umuntu ko umukinnyi wa filme ari ngaho hantu kandi twarahashitse rero niyo makuru bavuga yuko ashobora kuba ari ujya mukobwa oya mboje nkabwiye neza ibyo bintu ibyo bya accident ntabihuriye niyo ntambara ya Mireille n'umugabo mboje ndibaza ibintu byaje kuba nyine baza abantu kwari babi batubwira ni babaya era nyine barakumvira babonye ndi big turabona wenda yuje mu vuko kumbe mfikira Tereza ni bala ari rero tubane guca Mireille kwanza wewe nkuru ndende guys ndabimaze genda konyerera urabona ko ibyo bintu je narituye ubutungane bambwiye ati iyi nimero tumaze turayikoriza tumaze kubona iyi nimero turokariza ni gutora umuntu ayikoresha bise iyo nimero ayikoresheje aca ayisivya mbano bakando kimutoye bambwiye ko ndavuga ati ntaco ko muzi bacambye ati ariko rero uzuragenda ku murango ijoro ugihoze kubera ijoro bogirira nabi ko rero umuntu uzi n'uwariwe mbasha kuba ari n'umuntu weze kundana n'Mireille kera amufise ko jaruzi cyangwa sanga ni umugabo wiwe muri ababiri sindamenya ko ari inde ari gusanga ari umuntu nyene cyangwa sanga ari umuntu nyene mfana w'umujaruzi ari ibintu nyene yagamije nyene ko hagati ya je na famille yacu tubaye muri ya film ko je ndubatse metre mfise umugore n'abana mfise umugore nkunda mfise abana nkunda mfise imiryango nkunze kumba sonoja kugira ngo je ngira ibintu inyuma y'urugo rwanje nje ko ibintu by'amafuti y'ubusamba y'ubuhezi twebwe abantu ya film turubahana turakundana tubanye nk'abavukanye mbwa reke nje savye ngaya hano munsi mba bafana bose ko aranyivuna munsi ndasavye bagende bashikire mu Mireille kandi guys ndaye basavye je nabona mushikira mu Mireille na mugira ico kintu kubera kubona kivugiye manezo so nakivuga ndakimusaba mvuga ati raba udufashe ushikira umugabo wawe umubwire bakintu kiravamo bisikire ko hari rero na bya bintu birajamwe zo kwibona ipeti iyo mugenzi wawe kanibagira je simbasaba amahera simbasaba uburyo nshaka nizo hiti bo bavuga ngo turonka muri iyo nzira jewe n'ubundi namfana n'uweje atanzi jewe namfana wa Kadora Bell atanzi jewe namfana wa Rivera atanzi muvuto
urumva nta mufana w'umustar wari wese wa filime nga mu Burundi atanzi jewe izina giwanje ko bose bakoranye amafilime bon kandi n'ibintu bizina wewe muri mvuye ngaha sinova ngira amabezi ngo nunguke bane bibinyo none fata nkaro agene posting ari photo mushatse bezi wa posting photo ngora mire kisabye turi kumara video none niyo tembera mu bantu kabisa echo kimusaba uyu muntu aguma ntera ubwoba amwe kazongira nabi guys Mirene wa muzi Mirene wa muzi ejo sinze kugira ikibazo usangiye mutaye ko ibi bigano bisanzwe mate ariko ibi bigano bishika kure kandi birakomeye cyane ibona bivuga ko rero cyane ndabiga kibiganiro umega ni bigano bisanzwe navuga nyene nakamba rero kuri Beniti bizaba byoroshe mwe bigiye gukomera kabisa kabisa na nyari juri ko ravugwa cyane rero uno munsi nawe ndagutumye Nimba ushikira mimire mubaze umubwira ati mvuto arabangamiwe kandi abangamiwe n'umuntu yita ko ari umugabo wawe azishaka umusohokana mu by'urukundo mbo yaravyiketse abishira mu mutwe ndagusavye ubimukureko akori ababimureko abwire umugabo yiwe agaruza message akara amurgowa ndabeshe none kabisa ko message ngaha message ngaha gize message ngaha gize message urazi gusoma siko urazi gusoma soma ngaho urabona ndazi ko mukorana isinema nandi na mimi ndazi ko kuva kera name ndabihaniza mu vyo mwamamwe urabona hari n'amahoteli menshi nagiye ndabona ndabona mugirana nagiye ndabona mwinjiyemwo urabona nagenda isomero ngase message nagenda babona mwinjiramo hari umunsi nigeze kubafata ifoto musohotse muri chambre ya hotel n'ahantu mwari mwinjiye ndahazi ndakubwiye ko uyu munsi mwari mu Kigobe n'amapisine mwajamo yose mwagenda babona hano magiye muraja babyihorera tubandaye dusoma kaka ko ibintu ayo natuvuga rero ngo ni ibintu by'ibihimbano urabona ahantu hose yaranditse amaudio ararungika mbwa byose kandi aravuga yuko amafoto ayafise amafoto yagira fotora ayafise aho twagira amapisine aho twasukira mu biro bitandukanye bose yagiye abifotora namwe biramutse arivyo umufoto yo kwifata gute bo je nabivuze navuga imbere ya Beniti TV navuze ati je nkamwe biramutse byo bari ivyo ko amafoto yoja kumugaragaro ariko ariho amafoto y'ibiri ivyo muri mirire nyine byaranze ahubwo je natangara kubona abantu guys uko tumeze kubunye je nato adopendanaji nibo abantu takuru tugifise abantu dukundana hone musi mubona mu vuto rest in peace abo bambere mu post bane bajya nyine turavuga kabisa boshira ko ibintu ku mbuga bakavuga amajambo bakavuga ati urabona akuna musi ndasaba ukingira bantunganirize babijemo babiheze bikiri mu mvugo ntajye ko barumva ndazi mbere ntugiye wajenze ikibazo ndazi arivana ntugiye wajenze ikibazo ndazi bajya kadusi ntugiye wajenze ikibazo bakisi bahande abastade bose mwe musi bose menga n'abanyamuragi kabisa bafise n'imbuga zishika kure je ni hamwe usanga amafoto y'umugabo afise je ndeme guhanwa namwe yashire mu mbuga hora aho bigeze si amajambo ngo gutafise ama video ngo yabanaka tafise ama video yabaka dufise ama video za barivera ngo bakera sivyo ndo bihari barashye ku rubuga amafoto arasirikira agatembera bigiye mu nzohanwa harano duhanwa kuri haduhana nzohanwa baci nzoga kandi wende mu ndabisavye Amede manacherewa Bega bose biravugwa ko bigeze kwa bafata ama video yabo bakina inkumi sinzi ko ari ryaye muge mu jewe nagiye hagira igihe bakafata bikaje habona kini muvuto man umuntu arinze avuga ati ndafise video yawe man ashobora kugira mwana kubara muri video mu montage yabaye amuyaga motura yakora kwa motura ngira ngege isi ino mwose abantu babaye na
Muvuto zeshaka ndakubaza kubera iki yarakinanye n'abakana aca kwa bamede kwa bande wayi Muvuto mbona je nkubatangara je nashoye kuba nibaza ko ujya mu tsipa ashobora kuba ari umuntu dusa yabonye abantu barasamete agusa ngo umugabo yiwe dusa cyangwa usanga umuntu yeze kutubona dusa basa ayo abasha kumusa baca bitiranya mugabo ndabisabiri je banyitira je ndubatse mfise umugore n'abana ako Muvuto hari ikintu waroje kuvuga je vyabaruvera amafoto n'iki hakaba narabonye commentaire zivuga ko wowe Muvuto abakobwa bo muri industry cyane aba bakobwa mukorana amafilme wagirizwa kwa abakobwa benshi ubasambanya wewe umuntu Muvuto narigeze kukwandikira ndakubwira ati aho n'amajambo baba bayivuze n'abadokiteri bari bagiriza n'abacuza amasukwa bari bagiriza n'abantu bagiriza n'abose mu makaba bari bagiriza kubera iki Muvuto kama n'amajambo n'amakote n'umbwe n'amarapanga ariko ni muryoshi mbuga reka Muvuto bajye badada barafisa abashiri babo abashiri babo bagendana bafisa abantu babo bagendana basohokana abo je abantu batwagiriza bafisa abashiri ariko mwe nimwe mwabana umwanya mwisha ndakwege Muvuto urabizi neza yo muri mu mashutingi birashika mu kanararaye kuna turarana none turarana abakora bya mukwabo ngo twajya mukwabo muravuga none hariho message nigeze kukurungikira umuntu andungikiye avuga ko wowe nigituma utari kuragaragara cyane mu mafilme y'abamede aribo mwazamukanye urashobora kuba baguhora ko abakobwa mbo bajya batipe cyo bamora mu kiyago cy'agafaranga tuvugana nduhuze imbwa by'abakobwa n'amajambo bugiye n'amajambo n'abana baraduhuze bakaza jye bya medi tubanye neza n'umuryango ni famille n'abakobwa bakora vuga nabone ni famille yanje ahanye ine mwana gusa ikintu caguye gusa niyo cyuka gusa cyo kuvugwa ko je ngina n'umugore w'abandi none Muvuto reka basi duse n'abasimba kuri kino kintu kuri life yanyu ya filme basigato inyuma y'ubu buzima bwanyu ko muguhurira muri filme ntibiba bishika mu kayaga mukicara mugahura mu kayaga mbo kuyaga turayaga n'ubu turamana mu evenement turamana mu turamana mbo kuyaga tuyaga bisanzwe kandi kiyamuntu kandi nisi kuvuga ngo muri filme iwacu atabantu bakundana muri filme barimo hari amakouple akundana kina filme hariho menshi ngaha akundana amakouple ya seri hariho ya seri akundana ngaha turatumva bajya abafurani Chris gaza bakundana na Chris kera akundana ka Rivera bakundana nani nzi ko bizo kundana bya fe ugasanga Amede ugasanga kundana nuze na Ani Esperance urabona usanga bakundana juu maisha abataka yajua sasa nona misi ari si bumi ari si bumi Amede si umusore none nibo kundana nibisanzwe kurashora kuya oya apana amakuru bashaka kuyazi hari abantu bakundana muri game hari bakundana nta kazi kabura mu rukundo hari bakundana ugasanga nkukunye abandi batipisa bakundana naka kujya bahibi yake akundana na nono nono bareke na nono nona ko kesho bari kumwe nono ni content mbwa ibyo navyo nzi rero birashyiga barakundana ubuzima bwa filme rero buri bibanga rikomeye hari abakundana badakundana mbwa rero guys jere simvuga rero usako simvuga ibintu nazi bizaze kubwira ko mu buzima abantu bashaka kundana bakorana tugaruke basi kuri kino kigane kuri no nkuru yawe mu muryango nta cyuka kibi yashoboye gutanga nkuko watubwiye ko wubatse umuryango wawe umugore wawe amaze kumva ya makuru ashoboye kuvuga ati cause why n'uno munsi no saha je muhira hari ico cuka kubera umugore kumva ko wagirizwa kumabona bandi telefona mu ijoro
bako baranagiriza umugore w'abandi bambwira amajambo mabi umugore ramubabaza nimba ndana busaba imbabazi madame ntanyumvire nabi mbona ibintu je bishikira nabishaka je buzwa nabona amenyere kuba mu kuva ngina filme nijyambere je ngiye musanga je nkiki ngiye mu bintu by'ama social media mvuga ko ibintu nk'ibi bangirira ibiganiro ntembera byanje n'ibintu byoherewe mugabo madame yarabitse ko je najewe ndamuba kandi naje yaranyubaha kandi yazi ko je tagisombi je fisi niyo mpamvu namubwira ati pardon abajambo y'abantu ko aravuga ibintu byarucanishemwe kandi ndashinye kubona na prevenir yarafata yukura avuga ati ibintu nivyo kuri gusa nje niyo yasaba kandi ngahanye mirimo azobwira umugore wanje amubwira ati madame Furano umugore mugenza wanje jewe nta byabaye baratuneshera ibibazo bivuga mwajewe no mwanya jewe ivyo mvuze nivyo jewe nabyo nbayagiriza nabyo je nagize iyo naguma nerwoba nawe Imana muharira mugabo nawe yene aza kuzana ko kuri agushira abona kumara izo video haje nabindi je ndenzako ni biye gusana mutumye ubuze kugira abandi bantu oyabwira bazana izo video na amafoto yadufotoye na amafoto yemwo ni hotel yadufotoye ngo yadufashe amafoto tutambaye muri hotel ngo yadufashe amafoto tujyamye wewe mimi re umba ngirabonye yari video tuzokwira na Mireye twakinye muri uruzi y'amakuba mucya ari twakinye muri shamba tayibona ijya toza kamera ajya bamedi bari hajya bose ndesha kubaza ko ari ijya nyene twaryamanye haje wewe kubona kamera na wewe ni ushamba na yari sema ko yababonye ayo ni ushamba bakunzi bajewe ndabwije ukuri ibyo bintu ntavyo nzi bariko barabinagiriza nimwe bizofasha mu binkuremwo kandi je ndagije nta bindi je ninza kutamira agende ya subi ni agende ya guys yashabuye umvuto ndibaza guys muri ko muramumva ko hajenga nabwo amakuru basi abati yari ni Shamariza sezera bakubwiza bakunze ifoto regisi aya makuru siyo barambeshera bako bajara mu bitari ibyo kandi bakora mbabaza cyane nibizo tumara je filme nisho baje kuvuga ati namena démissionné izi challenge papa namena démissionné natora basema natoka sasa hii maisha kwa nanaishia mimi mwenye ngachoka ngabitoka sasa mumbabarire ngabaye jewe ariko murabizi musi nagize kibazo muzofata abanyena ba abagene naje guys wana watipe bari serious tadanje ba mvuto unaenda ni murundende guys umugabo wa Mireye yanditse yuko yababonye mu hotel amafoto arayafise amavideo arayafise twese twibaza ati kubera iki Mimi ataca ariko arabivuga mushobora kuba ari ubwoba bw'ayo mavideo nukuri none ko muvuto nabiharira guys tena ibintu byinshi novuga rikashimira umuntu wese ariko aradukurikirana gusa nongera ndabatsumira ati mubandanye kandi mudukurikirana ngiye gukora uko nshoboye kugira ngo ndamusanga ari makatumenye ukuri nzokwemera ndamusange muhira nzoshika no muhira n'umugore we turondera amakuru yiwe makatumenye ukuri so reka rero mvuge ati big up sana ku muntu wese yafashe kano kanya akakurikirana kino kiganiro twongera tubibutsa mukole share comment ndetse na subscribe kuri channel yacu ya Blessing Talk TV tuvuga ati tuzosubira guhura mu kindi kiganiro big up sana